Hello guys, gute mumeze neza. This is Flip GTV. Ijwi naryo ni rya Mr. Koresha Time. Koresha umwanya, tumikisha nini? Tumikisha muda. Yes. Bakunzi ba Flip GTV rero mumeze neza. Ndababwira tuno munsi ibintu byafashe inzira, ibintu byashushe. Guys, numunezero udasanzwe aho Burundi bwamaze kuja muri Mil Gang. Buri kobwi n'abandi bari nyuma bariko bitegura kuja muri Mil Gang. Guys, uno munsi niho indirimbo ya Satbi yitwa Beautiful yaririmbye na Meddy Only. Meddy kuva mu gihugu cy'u Rwanda yakwiza neza imiliyoni 3 z'amaviews. Ico cyari kibazo Burundi bwari bufise kuva kera, cyari kibazo cyari kizengamitse umuziki w'Uburundi, aho umurundi aho yaseruka bamubwira ati nta n'indirimbo nimwe kwiza n'ibihumbi 500 by'abamaze kuyiraba, hamangura igihangange toka kure bakagukura isano. Ariko ico kibazo cyaravuye mu nzira tubifashijwemo n'umuririmbyi kuva mu Kanyosha, Satbi satura amabavu n'amabuye, akunze kwita amazina menshi, The Marshal, The King, n'amazina menshi cyane y'ubuhizi. Ariko ku rundi ruhande turabona izindi ndirimbo zakwije umuriyoni. Urabona izindi ndirimbo nka Feel Love, urabona nka No Love, urabona n'izi za Hug Me ziriko ziraza neza cyane, ziriko ziraza zababa umuriyoni. Guys, si Satbi satura amabafre gusa wenyene na Double J Bad Boy Killer, umwanya n'umwanya ashobora gukora kuri Mil Gang, arashobora kwinjira mu 1 million views, mu muriyoni akaba nawe mu Mil Gang, agashira akaguru kandi ati I am Mil Gang, naje ndi mu Mil Gang. Urabona indirimbo za Double J ngaho, urabona za Kwiti, urabona za Nopfa, urabona za Nzoduga, n'indirimbo ziko ziraza neza. Turabona neza yuko mu minsi iri imbere Double J azocerebra 1 million de views, kandi azozicerebrera icyarimwe, azozikubitira rimwe. Ku rundi ruhande turabona The Legend, Mugani Desire, Big Fizzo, Desideratus Ndugwe, Kubadida. Urabona nawe yuko yahinduye YouTube, yaravuye muri Vevo aja muri YouTube isanzwe official, aho byavuzwe kenshi biravugwa ati Vevo burya surubuga rwo gushira ku indirimbo. Vevo n'abasuma bariba, ariko Mugani we ntiyari bwabimenya, amaze kubikema yaciye akubita igere ryanyu, yaciye abakwepa arabakubita. Showbiz avuga ati reka ndabatoke muraka kazima nifite indi YouTube. Desire nguyu yarimutse ashize ku indirimbo Umudodo, afite indirimbo Dia kuri iyo YouTube isanzwe. Muboneze yuko ari indirimbo zakunzwe cyane, zarabwe n'abantu benshi cyane. Lolilo Simba nawe araje aravuga ati na Jesse ndi kure basaza, na Jesse ndi kure, ndiko ndaza munyitege. Ariko Lolilo wewe ku bintu by'amaviews nabivugira ko cyane, kuko avuga yuko amaviews yoroshe kuronka ngo ushobora no kuyagura. Ariko ni Lolilo afite amaviews menshi, afite amaviewers menshi cyane. Ni Lolilo ubona neza yuko aya maviews afise aragafi yirobeye, yavuze ati jewe narakoze, kandi Lolilo nivyo koko yarakoze. Guys, nawe uvuga yuko ayo maviews Lolilo atayakoreye, yarayakoreye Lolilo imyaka n'iyindi. Yari Mr. rero Koresha umwanya, Koresha Time, ariko agasunika rugi. Ndababwira ati injira ngaho muri YouTube y'umwese uvyirabire, nimusange twababesha, muvyirabire murabe n'igihe iyo zo YouTube bazikreyako. Ucu tubwira ukungene we wabibonye, tubwire n'uwa mbere wabonye neza abikwiye kuba uwa mbere afise amaviews menshi cyane. Yari Mr. Koresha Time afashijwe na MC Blizzo the Promoter. Turabakunda cyane. Kubadida.